Abarongoye amadini n'amashengero ngo barafise uruhara ntangere mu iterambere, ari naco gituma bategezwa kwigisha abayoboke babo ibijanye n'imigambi yo kwiteza imbere ifatiye ahanini ku burimyi, kuko ari wo mushinge w'iterambere rirama haba ku miryango eka mbere no ku gihugu cose. Vyavugiwe mu nama yatunganijwe n'uburongozi bwa komine Muyinga ku ndongozi z'amadini n'amashengero atandukanye ku civugo uburongozi bwiza n'iterambere ridakumira. Muri iyo nama umukozi w'Imana Johnson Sabimana yashinze ishirahamwe Tujane ku musozi wa Nkoyoyo muri zone na komine Muyinga gifasha abene gihugu mu bijanye n'uburimyi. Mu nyigisho yatanze yaribukije abari ngaho ko Imana yavuze ko izohezagira ibikorwa vy'amaboko, ari naco gituma indongozi z'amadini n'amashengero zofatiraho kugira ngo zigishe abene gihugu ingene boshobora kwiteza imbere. Amede Misago mustanteri wa komine Muyinga nawe yasavye izo ndongozi gufasha gushira mu ngiro ihangiro rya leta ryuko umunwa wose woronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Twifuje yuko abarongoye amadini n'amashengero akorera ubutumwa ngaha muri komine Muyinga ko nabo nyene bodufasha mu kwitabira wa mugambi wa leta uko twokura amaboko mu mpuzu, umunwa ukaronka icyo ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Twarabonye yuko abarongoye amadini n'amashengero muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi bafise uruhara ntangere mu bijanye n'iterambere ry'abene gihugu, kukaba nkako turabasangiye kuko nabo barafise umwanya utari muto baba bari kumwe n'abo bene gihugu. Iruhande y'ivy'imitima twifuza ko bo bahamagarira kwitabira ibikorwa bibateza imbere, gutyo ryahangiro ya leta yacu nziza y'u Burundi, leta nkozi dishobore gushikwako. Tuvavanure nuko dukuma dusanga abanyagihugu batagishobora kuronka ivyo bihereza ngo bashobore no gusomesha abana babo. Denise Ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Muyinga yamenyesheje ko indongozi z'amadini n'amashengero zohagararira kuba indongozi nziza mu nyifato no mu bikorwa vy'iterambere. Mwebwe nk'indongozi ntihagire ico mwibikira, shikiriza uwo mu urongoye ivyo wifuza ko akora, ivyo mwifuza, ivyo ubona vyoshobora kumuteza imbere. Hanyuma wifuza kwishengero ryawe ntiritera imbere gusa mu byo kwemera, kuko yo hava yemera ari mu ishengero yagira inyuma y'ishengero agacaja kwiba, ntaco woba wakoze, canke agacaja gusega kandi avuye gusenga. Reka dufatanye ico kwemera n'ibikorwa, kuko nta no kwemera kutagira ibikorwa nako nyene kuba kwarapfuye ntikuba ariko. Mwomenya ko abo barongozi b'amadini n'amashengero bashoboye kwiyumvira intahe y'abaherutse kugira urugendo shure mu gihugu ca Zimbabwe, aho basanze uburimyi buteye imbere, aho ni mu gihe imvura igwa amezi 4 gusa mu mwaka.